bivugwa neza yuko izo video za wakera Timamanda shesha hanze amabanga ya Alvella muhimbare nsubiyemwo amabanga ya Alvella muhimbare na Wema Nela ibi bigore uko nyene ibi bigore biri muri gospel ni bisambanyi byo ku rwego rwo hejuru vyinyegeza muri gospel kubera ko Alvella Wema Sandi Nduwimana bro mu ex wa Happy River man si kamikazi na kamikazi bro wakera nyinshi bro zirahari abo bantu babiri basanzwe bazifise bariko barahabwa inoti cyangwa uburyo kanaka kugira nizije hanze ni kubera utabivuga neza yavuze guke yavuze yuko ari dolari 2,000 Yane niwe yatanguje Wema Entertainment ariko kumutahe wa Wema Nela kumutahe ya Wema Wema yaratanze amahera yanaraza muri arashinga Wema Entertainment araza na LANDRY PROMOTER na LINO G bro bano bakobwa benshi bari muri industry abari muri cinema siko yego n'abahungu benshi bafise ibintu by'ubusambanyi yego siko ariko mu muziki benshi bafise ibintu byo amadroge Yewa Gwang. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Yewa Gwang. Turi mukazi. San, Imana ibirimu. Banu b'Imana. Turi kuri airport. Ego. Ikibanza ciza cyane. Mercure Ndadaye. Aeroport Mercure Ndadaye. Mugabo hambavu y'ivyo ntibitubuza kwibandaniriza ama analyse yacu. Cyane gose man. Cyane gose kuko ndazi neza yuko abakunzi b'ama analyse cya kuri Anashare bahora bidusaba kenshi kandi kenshi cyane. Ego. Kuri incuro ngira sabe neza yuko abakora dukurikirana niteka ridasanzwe pe kuko murambona mu makommentaire batwandikira batubarira ati turakumbura analyse zanyu ati ziratwubaka ziradufasha mu bigiye bitandukanye ariko right now ngira sabe umuntu ariko aradukurikirana kino kiganiro gitangure anakirangize kiganiro gitaza guteba kiganiro gitoyi cyane gusa ariko ikiganiro abantu benshi baza kungukiramo ibintu byinshi pe utarakora subscribe umwanya nunyene ukaba udukurikirana nawe gira share bishike kure na commentaire turazikereye zanyu pe amakuru ahera kwa Timamanda cyane Timamanda shesha hanze amabanga ya Alvella muhimbare nsubiyemwo amabanga ya Alvella muhimbare na Wema Nela nagomba mvuge Wema Entertainment asanzwe twara Wema Entertainment arabisesa hanze bamwe baramutuka abandi baravuga ati ivyo uvuze n'ukuri mugabo ukuri gufisende ukuri kuza Imana na Alvella ariko kandi kukaba kuza Imana na Wema Imana na Wema ariko hambavu y'ivyo twebwe nk'abasesanguzi tugomba gusesangura ivyo Timamanda yavuze ivyo tuzi ivyo tubona hirya na hariya gose bro aho tutinzira ni kukuri kwa Wema no kukuri kwa Alvella kuko nako tuzi no kukuri kw'Imana bro iyi ntambara irahererahe iyi ntambara bro shagize ukuri siko Timamanda bashobora kuba bamukritika tuvyemeranye yego siko ariko dusubije amaso inyuma turashobora kwibaza ati mbega ni gute Timamanda ashobora kwinjira muri buno buzima bwa Wema cyangwa ni gute ashobora kwinjira mu buzima bwa Alvella Himbari nk'abantu baciye ubwenge turashobora kwicara tukiyumvira kuri ico kintu hama tukarondeza amakuru tukazisangura tukaza ngaha kuri Anashare kugira tubahe ukuri kubyo twasesangwe cyangwa kubyo twarondeye bro yego hari abantu gushika ino saha bagira badutawure nabi hari abantu gushika ino saha bagira batwiyumvire nabi tubanze kwijambo ivyo tuza kuvuga vyose mumenye ko tuza kuvuga tuza gusesangura kuvyo Timamanda yavuze no kuvyo tuzi twebwe cyane bro muri entertainment turabazi reka duhere kuvya Timamanda yavuze ngo ibi bigore uko nyene ibi bigore biri muri gospel ni bisambanyi byo ku rwego rwo hejuru vyinyegeza muri gospel kubera ko biba bivuga ati aha ntaho bazodufatira iryo jambo ryonyine tubanze turisesangura mbega nivyo canke sivyo canke ukuri nukuwe izi
makuru tugenda turondera cyane ego Chimamanda ari mukuri bro ego kuma analyze twagiye tugira cyane ashobora kuba ari mukuri ariko si bose si bose ariko mugabo uwo bibangamira niwe nyene asanzwe abikora bro kuko niba Chimamanda ashobora kuvuga iyo jambo wumve neza yuko hariho bamwe babikora ya benshi kandi ako kantu ushize ko niko nyene nari nkeneye na benshi bro tuvuze benshi gatandukanye na bose bamwe mu bataginga Alvella Wema Sandi Nduwimana bro mu ex wa Happy Live man kamikazi bro n'abandi benshi bagiye batandukanye aho turiko tuvuga amazina twibuka ego okay bavyumva ego hari ibintu sometimes easy kubera ndazi neza yuko hari abantu ngahabwira bibaza ati bana kambega bo bari amahera kugira baze kuvuga ibintu ariko nta musi numwe bro none bro twojya amahera yande man twojya amahera yande twebwe ntitwaje kuvugira Alvella ntitwaje kuvugira Wema ntitwaje kuvugira nande ikintu cambere ngira narabasubirire mu bana kora dukurikirana siko anashiye nta musi numwe izoza mu musi y'ibirenge byanaka oya siko kuko nta musi numwe tuzoza nga kuri ekra waro dushaka gusaba bro siko kwizokora analyze ziwacu ariko tukareka kubangamira umuntu cyangwa twinjire muri vie prive ariko umve neza yuko Chimamanda ibintu yashoboye gushikiriza muri abo bakizwa benshi bro mu busesanguzi twagiye turondetse benshi bro niko bari benshi niko bari wakera nyinshi urazifise bro zirahari mani zirahari bro zirahari mani bro wakera nyinshi bro zirahari man ariko benshi bashobora kuba bamutahura bakibaza ati ko mbega Chimamanda kwa kuntu bazi neza yuko ibintu yo bakorangira byo bitirimutse abanaka ariko bakibagira neza yuko ashobora kuba yarabivuze izo wakera zifise bro urabonye neza yuko yani nabo nyene yavyinjiyemo mu bintu vya Wema Entertainment none yani ntibakundanye na Wema erega barakundanye vya vrai none reka ndakubaza bega urazi yane niwe yatanguje Wema Entertainment ariko kumutahe wa Wema nera Wema yaratanze amahera yanaraza muri arashinga Wema Entertainment araza naranze promoter na LINO G bro kandi ugiye kubisesangura neza uza gusanga ari ivyo urazi impamvu na hantu Wema nera yari guhera yiyumvira LINO G na LANDRY PROMOTER mu gihe bari muri sekira mugabo yane nk'umujene bakuranye yari afishe kuvuga ati je nubwo ndi muri gospel ifo bajya abajene ndabafashe ndabafashe yane rero abona kuzana na LINO G na LANDRY muri Wema Entertainment Wema nera nawe acavuga ati it's okay kubera ivyo wahisemwo kubera na Wema nyene ari muri ibi bintu vy'Imana acazana Alvella muhimbare yego kino kintu rikura kandi naye anaririmba gospel washa arimba gospel mugabo siko abahungu nubwo tuba turimba gospel hari ibintu tugenda mu hari ibintu sometime bano bantu tuko turavuga bashobora bro kuba batwiyumvira ukundi bakatwibaza kundi bro ariko bro aleze nta na kimwe twe bigira bitubangamira kuko man bashobora kuba bariyumviye na Chimamanda ariko ari namakuru menshi nzi bro twagiye turonka yuko Chimamanda asanzwe afise izo wakera bro rega Chimamanda wenyine aremeza ko bavugana na Wema rega Chimamanda no mugenzi wa Wema bivugwa neza yuko izo video za wakera kandi Chimamanda aravugana na yane ni kuvuga vugana ku mande zose bivugwa neza yuko izo video za wakera abo bantu babiri basanzwe bazifise bariko barahabwa inoti cyangwa uburyo kanaka kugira nizije hanze ni kubera utabivuga neza yavuze yuko ari $2,000 yemeye bano bantu banatubabaye cyane ariko wumve neza yuko ngira ngaruke kuri kino kintu gusa
reka tubwire ikintu aba bagore bari muri gospel canke bari muri entertainment byose nico kimwe kenshi binyegeje mu mwana bro ugiye kubiraba iyi entertainment irimo ubusambanyi bwinshi bro bwinshi cyane mu gisata ca cinema abantu bantu igituma bro bino bintu kandi kenshi bidakunda no kunatera n'imbere ugasanga neza yuko level zabo zama ziri hahandi nyene kandi tuzi neza yuko bari mu kazi yego binyegeje mu mana kunyegeza mu mana bacabaza barakora ibyo bintu by'ubusambanyi ari byo bituma bro bafise n'imikoshi mani we none wotera imbere gute mugihe bafise n'imikoshi bro bafise n'imikoshi bamwe bashobora kuba bari hanze benshi ubona neza yuko abakozi b'Imana ariko bagakundana n'abajene benshi bari muri industry bro abajene benshi bari muri entertainment siko bakibagira abagabo babo bro kino kintu baraza kwibaza neza yuko ndiko ndataginga umujana muri ndiko ndataginga ariko tuko tuvuga bose muri rusangi abantu benshi bazi neza yuko binyegeje muri Yesu ariko bagakora ibintu by'ibintazi erega amavideo bro amavideo menshi arahari man abagiye hanze baragiye hanze hariyo n'abandi bikiri mwibanga bro navyo ne tuzoza tubivuge cyane ahubwo twigire bro bano bantu bo muri industry abantu baba igitsina gore benshi binyegeje muri Yesu bro siko kugira bumve neza yuko naho bo batorera ugasanga neza yuko kimama ndashobora kuvuga ibintu kubera ko hari ubuzima nyene bwa buzima bitanze ngo kumengo bafise igicapo cyo mu mana biguye yuko umuntu aza gutahura iki niki siko ariko mumve neza yuko nici gituma mutigera mutera imbere ubuzima bwanyu bwamba ari handi nyene urashobora kubironka mu imodoka urashobora kubironka mu mahera urashobora kuja hanze bro kagaruka mu Burundi ariko mumve neza yuko hariho umukoshi umwe ufise kwera ubusambanyi usanzwe gukora nibyo ufise igicapo yuko ukorera Imana kandi urayikorera pe ariko mve neza yuko hari ibintu sometime bitubuza gutera imbere muri industry mu muziki ni habarizwa cyane ubusambanyi bro habarizwa cyane ku gihoro amadroge mu muziki habarizwa cyane kujya amadroge agiye atandukanye ega niyo mpamvu ubona n'abanyamuziki batera imbere gusumba abakinyi b'amafilme batera imbere gusumba abakinyi b'amafilme biratandukanye izi kino kintu bagihagarare bano bakobwa benshi bari muri industry abari muri cinema siko ego n'abahungu benshi bafise ibintu by'ubusambanyi yego siko ariko mu muziki benshi bafise ibintu byo amadroge kandi droge ntiza kukubuza gutera imbere droge nishobora kukubuza gutera imbere bazi impamvu droge n'ubusambanyi ntibisangiye umwuka ubusambanyi burimo umwuka mubi bro mubi cyane gusumba droge mubi bano bigeme bacu benshi binyegeje cyane muri Yesu gushika ino sahara abantu benshi man bariko baradisinga cimamanda kuyikiniki ariko twagiye turondeza makuru yuko amavideo asanzwe ari hanze kandi ariko arahabwa amafaranga bro kugira izo video nizisohoke abo tuzireze yuko arabakizwa arabakozi b'Imana tuzireze yuko isura bro n'abakozi b'Imana hari n'abakobwa bamwe je tuzoza kuri anashe dutaginga bro tuza turababwiza ukuri banambabarire cyane reka twigire mu kazi tubandanya akazi ariko ndazi neza yuko nituronka umwanya ukwiye turagaruka hari abantu benshi baza kwibaza kumengo tuko turababangamira ariko bumve neza yuko bro nta beef iriho ariko n'ibintu sometime ubona neza yuko byofasha industry ubusambanyi mukora nivyo bintu bituma mufise imikoshi myinshi bituma mudasikana handi hantu ziya level hari benshi bagiye hanze ubu bagarutse mu Burundi kandi baronse imiduga myiza bro ariko ubona neza yuko batigeze bavansa bwa buzima ari bwa bundi nyene kubera imikoshi reka twigire banambabarire cyane ndabakunda kazi yenu ndabakunda cyane hasta la vista